ubuzima uwo umwami ama amahoro yo mu mutima, amahoro adatangwa n'ab'isi, tuyaronkera muri Yesu wonyene. kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagira ubuntu n'Imana, ukaba uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Birashoboka ukaba uriho ariko ukabona ko ubuzima atari sawa, ugasanga hari akabazo gatoya canke twinshi ufise, wabuze ivyo ufungura, bagira gusore mu nzu, ariko nagira ndabwire ngo haracari ivyizigiro ku muntu akiriho, kuko buraca bugacana ayandi, uko bwije siko buca kandi uko bukeye siko bwiriwe. Ni Daniela kuzi kuri micro nko mubibona kuri Senga Media TV. Ndagusaba utari bwakore subscribe ugende uyikoze kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu ku mwanya kandi umwanya mwiza. Uyu munsi rero nko mubibona Ni couple. uyu munsi ni couple. Mana yacu uyu munsi Clovis gaba Light, Aline Light. manzi indireje sindashika hiyo. Oh, voilà. Urumva afise umutumire yamaze kuri present, naramubwira yi present ariko ndabikunda, so reka ndabakire mugabo mbabarire Clove je mu kwakira mera mu bubamfu. Ni sawa. Mabuja turabaramuhira Yambo cane. meze neza Neza cane. ko no kadukurikirana bariko barabona nde Aline Light. Umugore wande agashireko. Madame Clovis Light. Wow. ako kantako rero mana yanje nanje ndagakeneye muri mi turabakiriye boss. Yego. Turi kumwe nani Ni Clovis Light, umuririmbyi wa gospel. Sengera mu ishengero rya Minevam Kinama, aho nyene hafi muri Ngozi. Rero turi kumwe na madame wanje, uwo bita inyama zo mu nyama zanje, safi igufa ryo mu magufa yanje, sawa akara ko mu mara yanje, umugore wanje safi kibasumba. ndakumva. Yego, Mwami yitwa sitaremwe. Ya. Imisaya ikira twumva tukayumvira ko nkari ya cameraman yaciye turya telefone kuko yariye imibu. Wow. So mumeze fresh. Turashima Imana. Aline we kuri Clovis we sanzwe ndabizi ko ari umuririmbyi nawe. Nanje ndi umukoriste muri eglise. C'est vrai? Ndimira akantu gato yanombe. Iyamaye ubuzima uwo umwami ama amahoro yo mu mutima, amahoro adatangwa n'ab'isi, tuyaronkera muri Yesu wonyene. Yo nagira mvuge mu ndimi Imana. Yo mana habuze gato. Ni Clovis yakwigishije. ni indirimbo yiwe. Oh my gosh. Wow. Clovis wimva gute vraiment tutabesha. Ndaryohewe kuko Imana yamaye uwo uniforme ndavuge gute, ikintu kijanye kabisa. Umuntu yumva ivyanje, yumva indoto zanje, umuntu yita anahura, azi ibikorwa vya gospel biragoye, dukoresha imitahe myinshi, ariko umufasha wanje aranahura akavuga ati nta kibazo twagura ubwami. Ndaryohewe cyane. Ndabibutse yuko uyu ariwe yabaye president wa komite ya Daniela ya concert ya umutima ushima event. Antika byari ibintu byiza cyane sinobigarukako. Yego kandi wari waronse abantu benshi cyane. Imana yarabikoze bra. Imana yarabikoze. Antika byari ibintu n'izina bivuga ati irakoze, nirakoze. Umva mama wanje yanyise izina bijanye n'ubuzima bwanje. Imisi yose nsanga mvuga Imana irakoze. Okay, Clovis umuririmbyi wa gospel. Yo mana sorry. Clovis Light. Wow. Nuriya yitwa Enoch Light. Uri ari nyuma ya kamera. Ndamuha 5 ni navanga. Uyu munsi ngorana n'ama light. Yeah. Bigenda gute ufise urugo, ufise umuryango, mugabo ibintu byo kuririmba ukabikora ukumva uri free. Urumva kuririmba n'umuhamagaro umuntu avukana. Si ikintu umuntu yitera, si ikintu umuntu yigira, ariko ni ikintu umuntu avukana. Rero umaze ukivukana ico kintu kikukuramo, ukakibamo. Ndi umusore natanguye kurimba ndi umusore. Yaduhuye na Aline Light, nari musore, ndamubwira ati je rero nawe uje kuri jewe
genda umuririmbyi Yego. kandi akaza araza mu biteramo byanje Mm. akagura CD mu bandi ntibamenye ko ari we Mhm. akaza akavuga ati nindakeneye kugura CD agaca avuga ati ni jewe ndayigura aya na abantu bati umukobwa yaguze amahera menshi kumbe avuga ati nangorane byose ni byacu urumva yego rero mbo biroroshe ufise uwo muvyumva kumwe akumva umuhamagaro niyo mpamvu ndiko ndagusengera fie wangu ni wagenda Enoke naza kuze kuririmba ko ibintu biragoye urumva rero benshi barabivamo iyo bamaze kugira ubugeni bakabiheba ariko ikintu bita umuhamagaro nasanze ari ikintu kigoye kiguma kiguhamagara every time every day kiguma kikubwira ati garuka how jewe nshaka mu kibanza nshaka rero byaramaze kunyorera ko n'umugore wanje aravyumva byaranyoroheye cyane rero ndashaka intahe gatoya ndashaka kumenya byagenze gute kugira ngo mukundane hama mugire kuri etape yo kubana niwe yampunze yego nagira ndakibaze madame wawe ndakwingize utubwire gato dushingire intahe byagenze nambeshe ndi nganja mvuga ikintu ca mbere kwanza nuvuga nuko nahuye n'umugabo nari nifuza kuko abantu turagira ivyifuzo mu buzima ukavuga ati je nshaka umugabo ameze uku ameze uku ameze uku mugabo ugasanga ivyifuzo vy'iwawe n'ivy'Imana ishaka ntibijanye ariko ndashima Imana ko yampaye umugabo yoyo yari yaranteguriye apana je nifuza kuko akamere k'umuntu karahenda so ico kimwe ndagishima Imana kuko Imana yarampaye umugabo ankunda arakunda kubimbwira ngo arankunda gose gusumba uko je ndamukunda muga ntazi biri mu mutima wiwanje umunsi wa mbere duhura na Light sinzi ukuntu nobivuga yarandondeye arantelefona kenshi niwe yandondeye duhure yambwiye ko ankunda iyo munsi ndamubwira yuko hari ahantu runja kuja mu rubanza c'était nibagiye itariki yari le 16 mars utaraza mu rubanza waraje mu giteramo canje muri Fekabu araryohega ati kumba mutipe Clovis ibyo uraza kubimbwira hanyuma ariko kumarira uburyohe aho twari twamaze kubonana nari ngiye hano mu rubanza namubwira ko ukeneye kumbona uze duhure mu rugo rubanza yarananze no gushika agumva telefone ugeze hehe ndanyarutsa urazi kuja muri reception ya 17 ukava muri 15 akakubaza ugiye he kumbe nari misaka map turabonana turatera inkuru nyene ndumva ndaryohewe basi turaja mu rubanza gushika aho dutaha ndamuherekeza arataha nanje ndagenda muhira tuguma nyene tuvugana mugaho byenava ico nosinyara sinari nkijijwe sinari nkijijwe me ndashima Imana yuko babake akiro narakiriye agakiza kubera Light ndagishingira naye gose abantu benshi ndakunda kubabwira ndi umupapa wiwe mumwe ego ni papa wo mumwe mubi wanje yaranyeretse inzira y'agakiza muhira ntibabitahura ukuntu je nakuriye muri Catholique convaincu papa mama bo tuvukana mama ndamubwiye yuko ngomba guhindura idini ntiyabitahuye mugabo ndamubwira nahisemo kubera nahisemo nigihe nja kubatizwa ntavyo bamenye nagiye ninyegeje turagenda wohora na Light nuhinduke kweli ndasubira ndataha muhira harabaye intambamye gatoyi ariko dushima Imana byagenze neza ciye mu bintu nyene vy'urukundo nkuko abandi bagira fiancé nyene shaka kumenya fiancé yatanguye gute byagenze gute urumva byarashitse nyene igihe umunsi mubwirana ati je t'aime aussi byarafashe igihe nyene ariko birashika arambwira ndagukunda ndamubwira nanje ndagukunda tuba turatanguye urugendo muga ntivyoroshe urazi muri fiancé ko bitoroha uhura nibi ariko kumwe n'Imana twarahagaze kuko twari tumaze gufata decision turavuga ko bizogenda kose ntidusubira inyuma ariko
turatera intambwe kandi Imana yarabanye natwe twaragize ibihe biryoshe cyane muri fiançailles sinari nzi ko abantu bakundana ariko bamera ariko je nararyohewe gose muri fiançailles yacu Light n'umuntu atwenza n'umuntu yarangira ama surprise menshi ntari niteze mubaze baye nkaryoherwa ndi muhira nyene ndahataco ndiko ndakora nkumva arambwiye ngo sohoka nasohoka ko ari nkasanga ari hajya kambwira ati shaka ngo kuguhindurira akarere akankura muhira tukaja kuri beach tukaja hehe henshi gose kweri ntaryoherwa nyene nkumva yuko mfise umuntu iruhande rwanje anganiriza gose yarambaye hafi hamwe novuga ati ngo naronka umwanya wo gusamara ngo amafilme ngo ingendo ibiki oya kenshi wasanga turi kandi nkamukundira ikindi muri kumwe ntugira irungu aratera inkuru gose en plus yaranganiriza gose amajambo y'agakiza nkumva ndamukunze n'ubu no mu rugo ntidushobora kwicara umwanya munini atariko arambwira ibintu vy'Imana Bibiliya iki nkumva nanje ndaryohewe nkumva yuko hari urugezo mva ko mu gakiza nkaduka so nuko ibintu byacu byagenze turaryoherwa n'ubu mu rugo rwacu ni paradise usanga turi mu bintu nyene abantu ntibabitahura Clovis nawe ndagushikire nawe washatse kuvuga mugabo byatsi ndashaka kumenya byatanguye gute ubimbwire neza byatanguye gute urazi twe turabastare baradukunda bakatwandikira ama message kuri Facebook urumva baratwandikira twe baratureza n'amajambo menshi urumva umviriza twebwe usanga yanegereye mvuye ku ishure kura niga kuri laga kandi ngira twe tuba kuri sisi mu Kamenge ngasanga yahagaza ndindiriye urumva je no mu star rero abastare baradukunda urumva mubaze igihe nagiye kumubwira ko dukundana ko yavuze no yaciye yitabira kumbe niwe wabimubwira oya urumva ugenda kuvuga me vyaraheze bon urumva ari kintu kiba umuntu ukamukunda agati no jya mutipe tuzobonana gute jya mutipe nzobigira gute rero ubonye aje kukubwira biba bimeze ariko vraiment byari bimeze neza Mana yarabigize naramubonye nkuko yabivuze umunsi wa mbere naramubonye avuye ku ishuri ndamubwira ko mwana ndamwandikira kuri Facebook akigira byinshi acarama nimero ya telefone ariko aranzi ko ndi mu star urumva star agusavye nimero numwima yaravuye ku ishuri basi ndamwandikira ariko ico gihe nari mfise evenement nta mwanya naronse ko tubonana twamaze nka 2 semaines tuvugana kuri telefone kubera ibikorwa nari mfise bikorane ariko niko ndagirira muri Kabuki nama cyane mubwira ati reko yoza muri ico giteramo kuri yo munsi ambone twari tuzinanye ko nyene ariko rero iyo munsi azi rero umunsi rero igitangaje yaje muri evenement je sinamubonye ariko yarambonye urazi ko abastari tuba turifise abantu benshi baduzungura Light ko ratwenga tuba tufise abantu benshi bari ngaho ukuntu rero urugihezi gikorana cenda mu telefone none wewe wangiziki ajamba ati je no wagenda bati no naje nari nambaye gute carabimbarira wajuwa wambaye uko washise sangapi wagwa bon ambwira detail uko nari nambaye n'ingene naririmbye n'ibintu navugiye hajya navuga ati vraiment simuntu yabimubariye nuko ambwira ati mbere no gushikamira sindashikamuira narenga cyambona ko biri serieze ivyo yakorambarira basi tatupanga rero kamape ko kubonana uraza abana bino mu gisagara akobira mu kabare kugira ngo ajye kugira ngo ajye gukomanda urambembereza guca wigira arigira ibintu wesha nubone ko ajya bon hama turabonana turavugana urumva ari givuga ati ndagukunda utaraheza nawe agaca yitabira vraiment house numva ngaho urukundo barutanguye hanyuma umunsi nyene umubwira ati avuga ati wi no kwangira umustar vraiment icyamamare birago urumva ari ibintu bigoye Daniel kuja kuyumvira yo arabizi yaramaze iminsi yiruka asubira mu tumessage vyari message z'urukundo
tweni tworuha avuga ati arabizi n'ubu baranyandikira nkamuhereka ati rabe izi message burya biragoye tuga abastar usanga ama message ziba nyinshi ariko rero nawe arabizi ngene vyaciye bigenda ndavuga ati reka ndamwemerera kugira ngo urukundo rubandanye hanyuma ikintu nyamukuru nshimira Imana guhura kwa je nawe kubona yaronka gakiza icyo ndagishimira Imana ko twawe yari mu katolika akunda royale niyo nzoga yakunda kunywa. Ako kayoga regiye twahura cyambwe ati je mbona ko ariko sindi nigeze ayinwa turi kumwe yayinwa umwanya atari kumwe. Ega inzoga ni swing. Urumva n'umuntu wonko nunda ariko aranonwa ifana nanje ndiko ndanwa ibifuro numva nyene. Urumva byaramunaniye ngena binwa. Ko jewe kuva mvuka sinda n'inzoga kwe. Hanyuma arambwiye ati je uburenda isemo kuziheba ndambwira ivya Yesu ngene biryosha cyaravyumva. Cyayemera gukurikira Yesu neza para bijya byo gusubira inyuma neza arihana ndamugirisha sara yatoba arihana arakurikira Yesu. Bon ivyo byarandyoheye kuko ari umuntu ubwira ijambo ry'Imana akaza kubera yarashaka urugo canke ibiki ariko we yaje amaramaje aravuga ati je ndemeye gukizwa. Ndibuka umunsi we wo kubatizwa twaragiye twinyegeza kugira ngo nibabimenye iwabo n'amafoto y'urubatizo turayanyegeza iyo ni naye ndende turayanyegeza kugira ngo nibabimenye ko wagiye kubatizwa. Yabatije mu buryo bukomeye cyane yabatije na Prophet Ibrahim Imana muhezagire yarabidufashijemo aramujyana kuri piscine yari yarugura ambatiza turabibika ibanga kandi yabatijwe. Umunsi umwe aravuga ati no munsi ngene kubamenyesha ko jewe nakurikiye Kristo. Ni byari ibintu byoroshe burya kuko abo nibo basasa aho ku katolika ngaho kwa Buyengero wajya mu Kamenge nibo basasa nibo bazana Kristo arumva ko bari bakomeye. Ariko rero Imana rero ishatse kuguhamagara rero ndabishimira Imana ko twahuye ndamusanga nawe nyene ari umuntu anyubaha akanyumviriza cyo ndamubwiye akagikora akanahura burya tuye abantu babaririmbyi wana nkaya masana avuye muri concert yiwawe mijoro akabitahura kandi akamenya ko ndi umuntu w'umwizigirwa. Kuko arazi ko nkijijwe mu majambo make arazi ko nkijijwe naho ndi umuntu mfise ama faiblesse ariko aranyihanganira muri ivyo bindi. Arazi ko nkijijwe aranshingira inahe rero ndabishimira Imana kubona nahuye nawe. Ndumva mfise amahoro n'umudamu n'abagenzi banje bashima avuga ati vraiment murafise umudamu mwiza nawe nyene namandaye mubarira akumva uku yumvise n'ijambo rimugwe arambaza ati ikintu umbaho kinsugurira gute mbo tubanyuko n'umugenzi ku majambo make n'umugenzi yani turarengeye kuba umugore n'umugabo ariko n'umugenzi ntabanga mbika atazi naho nabanga yibikira. Tutu ingorane zose jewe namubwiye ati sheri je naho nosanga naguye mucawo noza kwimubarira none no bigirana mbona ko atawundi noza kwihana naje kubwira we no ati namba vyakira gute je vraiment nanyereye mani mbabarire numva ko ataco no munyegeza ndazi ko nawe naco yonyegeza kuko burya nasanze muri isi ari ibintu bigushikira utabipanze utabiteguye bikaba bibi ku buzima bwawe. Ndumva ko atawundi noza kubibarira ko n'umugenzi nashatse kumenja ko ari umugenzi wanje ashika. Rero nuko mbega kugira mu bane yagiye kubatizwa mwamaze kubana canke yakiri wabo. Vyokunda ko boduhezagira yabatije akiri wabo yabatijwe mibanga kugira ngo iwabo nibabimenye. Munyuma rero tugomba kugira rero mama demarche y'urubanza acara vyatura ati je narabatijwe burya n'amafoto ngaya cyatwaturana ku ya posta amajamba araba gushika yahera kuko ikintu cyose nasanze ari guhitamo decision. Iyo umuntu afashe decision ivuye ku mutima burya nta muntu n'ikindi naco burya umugambi w'Imana uri unstoppable. Umugambi w'Imana burya ntuhagarikwa uri unstoppable n'ikintu kidahagarikwa n'umuntu ntabantu. Rero kuko ari umugambi w'Imana guduhuza nawe kugira ngo Imana imuhagakiza ni ibintu byari unstoppable nivyahagarikwa. Umuryango waravyumva ko bidakunda ariko byarakunze baravyumvishijwe. Hari igihe mu rukundo abantu usanga iyo bakundana ugasanga famille irahagurutse abagenzi bagaguruka intambara zikaza kugira ngo babatandukanye. Zarabaye nyinshi ndibuka kwanza
Aline Light amanze tugire kwa nawe urambwiye ivyamushikiye. ntivyoroha harya mu buzima umaze guhitamwo kandi uhisemo inzira nziza utegerezwa guhura n'ibibazo biguca intege kugira biraba umugwaniza arabe ko wosubira iyo wavuye ariko wahisemo ukamaramaza kumwe n'Imana iragushoboza. Muhira maze kuvuga yuko nabatijwe harabaye ikibazo mama arashavura iki abo tuvukana hacazamwe n'ikibazo ndavuga ati jewe shaka kugira rero ubukwe na Clovis Light. Bari bamuzi yari yarazwi muhira mugabo ntibari bamuzi yuko dukundana. Bari bazikora umugenzi. Yego n'umuntu yanyamamagara ngo monami ati bica biba birebire rero umuryango urahagarara wavuga ko ari umugenzi wawe ibiki ubu hageze yuko uvuga ko mushaka kubana avuga yego nuko nyene je nahisemo biraba birebire gose gushikaho famille imvako yose famille anakorana barambwira ko banca mu muryango barazana n'igipapuro barandika uno munsi urasinya uvuge yuko ndavuga ati je ndabasinyira yuko ari umwana wiwanye ariko kuva muri ino nzu sinzova kuko hani kwa papa wanje mwe muzogira ivy'iwanyu nanje ngira ivy'iwanje basi biragenda uko ndabaho mu nzu ndumwe me Clovis twarabanye hafi gose muri ivyo bihe sinovuga yuko nagize agahinda karenze gusa ego naravuga ati pare ya famille nta muntu mbaza mama yarasohoka nkinjira abatoyi banje agasohoka nkinjira. Gufungura byagenda gute? Gufungura sinovuga ntibanyima imfunguko narava ku ishure nkasanga bambikiye canke bankansinge n'ivy'iwabo kuko hari igihe naca kwa grand frère wanje nkafungura nkaza gusa niryamira. Turaba muri ubwo ubuzima mama wanje arambwira kubera iki mwana wanje nambwira manahisemwo sinshobora guhindura decision nijya nyene ndambwira kandi nawe urasenga nyamba usenga Imana y'ukuri izoguhishurira. Birabanye nuko haragera igihe mama arambwira nakundi ko wahisemo uragenda wubake Imana ikuja imbere nivyanka uzogaruka iwanje kuko ndi mama wawe ariko nivyarama mwana wanje uze werego iyo ugiye uvyara abahungu uvyara abakobwa uvyara iki ndumva yuko nsubiye kure ndavuga ati umuryango wose nahomba ko mama wanje gusa twasubiye kumera neza ndumva ndaryohe mama washara mama turakundana gose sinzi ko runo bivuga ndumva kandi ndasubiye kuryoherwa arasubira kumwakira neza Clovis aje muhira bagatwenga bagatera inkuru urubanza rwacu yararufashe neza mu maboko malgré famille itari ihari twarabonye ikiganza c'Imana mama yarabaye mu ruhande rwacu aravuga ati aba ni abana banje nzobagwa inyuma ivyononekara bimera gute je nzoba ndi kumwe nabo kandi dushima Imana urubanza rwacu Imana yaradukorera ama surprise menshi ntari niteze numva gusa kandi Imana yambwira ati nzokugirira neza wewe uhagararane nanje kandi naragaze ndabwira Imana ko ari wewe wanyemereye nanje shaka kubona ivyizo nkorera Imana yarangiriye ubukwe bwiza n'ukuri ndabishima mwanje yararyohewe mu nyuma na famille avuga ati umwana ko yahisemo twe duhindurike nabone baraza barankorera urubanza famille neza ibintu biragenda neza. Nawe ku ruhande rwawe byagenze gute? Je ku ruhande rwanje ko nk'umugabo byari biryoshe intama myinshi burya zavuye ku mukobwa ariko twe iwacu byari bimeze neza bateyuza kubitahura kuko ni je ndongora burya kandi ari je nitorero wo nshaka kubana nawe rero ntinde yumvuruga kweri nanje ari wo nshaka ko ni je nzobana nawe rero nuko byagenze. Uyu munsi murabana mugeze ku bana bangahe? Tufise abana benshi tufise abana bane umva ni bakeya abo Kuko muracari bato tufise abana bane wogirana umukino twe turazi Imana yadushiriyeho ku isi ego Imana yavuze ati vyara bana banje murondoke
mugere kure. Okay. Yeah. Reka dufate rero iyi ko ari première partie, Wow. deuxième partie tuzoyikurikirana please nimuzobe kure mugume hafi kugira ngo muzokurikirane deuxième partie nzobahamagara turi ahantu heza tumeze fresh baduhe deuxième partie baduhe ubuzima bwabo uko bwagiye burakurikirana abana bafise ariko muhundire ikiganiro ndakigarukirize ngaha nzobahamagara bose bakwiye n'abana Yeah. uranyemereye Ego ndobabwira byinshi n'ibiteramo two turategura cyane kore Ariko wari 13 kugenda ukwezi utubwiye- kwa gatandatu Yes, tubwire kuri Minevam Kinama saa 10 le 13 izoba ari jeudi kuri Minevam Kinama saa 10 tuba turi kumwe n'abantu benshi Senga TV tuba turi kumwe n'abantu benshi kaze vraiment dusangire umugisha nzoba nibereye kaze cyane reka ndabashimire cyane Clovis ok merci beaucoup mama light ndagushimiye ego namwe murakoze turashimiye na media aha turashimiye Senga TV aha ingene ikura bifata neza ngene mudufata ibiganiro neza yes Imana igume ihezagira guhera Amen. ku management yanyu yes gushika ku mukozi wo hasi Imana ibagirire neza amen ibahembe merci yeah. reka ndabashimira mu mako muradukurikirana muri kano kanya kora subscribe rero mutari bwabikore n'akajambo kamwe muri commentaire cyangwa amajambo abiri uko ikiganiro wacakiriye ugire na share kugira ngo kibashe gushikira n'abandi benshi rero naho butaha mu kiganiro gikurikira ciao